abakunzi ba Ejo Heza News nkuko vyama imisi yose ni connect kuri micro mu kiganiro warubizi aho usanzwe untangura kumbona kenshi mugabo no munsi uko nari meze je sikumeze no munsi Imana yabikoze mandi muzima icambere ndabaramutse mwebwe ko dukurikirana kuri Ejo Heza News icambere gira subscribe ku channel yacu ugire like share comment ndetse ubwire n'abagenzi kugira ngo ikiganiro cy'uno munsi ntagicike kuko ari kimeze neza cyane ni kiganiro kiza kuba gitandukanye n'ibindi biganiro byose twakoze inyuma ya kamera nkuko vyama nyene ni babasore nabigeme banje bama bakora ibintu by'amateka kandi bikomeye ariko rero namwe muturaba tubasabe mandaye mutukurikirana byinshi cyane uno munsi rero ntabwo ndamutse abatumire banje batandukanye murabona ko ndavye buryo nkaraba hirya no hino usanga nyine nabantu bangora gutandukanya bonyine baza kwivuga bababwira ingene bimeze ariko nabo twitsa Arcelo Twins taza kuvyumva ico kintu ijambo Arcelo kuri bo ni iki mbega twins ryaje gute byose taza kuvyumva mugabo twumvize ko twins aramahasa ntihenze tukurikirana tutangure neza na neza kuri page zacu ya Facebook tukurikirane nka Ejo Heza News ndetse Twitter ni Ejo Heza News twagije kuri gwa rubuga rwacu ariko we akaburungu Ejo Heza akaburungu ore nage kugira ngo ubandanye ukurikirana amakuru yose dushira ko atari umuziki ndetse ayubuzima bwose bw'igihugu tutibagera kwikingira cyakiza cya coronavirus rero no kugende turamutse abatumire bacu no munsi mperi bumoso mperi buryoreka mperi bubafu kubera ko ndabona ibintu by'amaraso yani kindi kintu bikomeye bimeze neza sawa cyane yego murakomeye ni sawa ndashima ndiko nganira nandi bubafu bwanje bukuru Arsine yego ndiko naganira na bukuru Arsine ku ruhande rwanje bw'ibubafu ariko ibuhande bw'iburyo no nyene hari uwundi uravye umengo no yumvuye ko kubera ko bose barasusa pana ntibasa barasusa umeze neza yego ni sawa muje kuganira na bukuru nani janganira ibubafu na 20 basa butoyi Elodie yego nuko rero mwabamvise ibubafu bwanje ari bukuru iburyo hari butoyi Elodie mugabo bukuru muri skori Arsene ari no havuye izina Arcelo Twins gisiguriki Arsene Elodie on va twafashe Arsene Elo donc chatawite yanjye Arcelo Twins na Instagram hasi okay mwabyumvise rero Arcelo Twins iyo cyaje kiva cyavuye muri Arsene kiva no muri Elodie kugira ngo bose baze bavya cyo twita Arcelo Twins na abigeme bamahasa basusa abantu mukunda kugira ibyo mugira no kubwiza ukuri ko woresha saa 2 wosanga saa 6 wihenze ngo niwe kubera ko aha nagituvanye muri studio mu minota 2 nza nabibagiye kubera ko barasusa cyane ko sijyambere dukoranye ibiganiro ntihenze yego nivyo cyane okay reka dutangure neza na neza imbere ko twinjya mu kiganiro neza cy'indirimbo yabo baharuka kuba bashira amasana mu kumugaragaro indirimbo yiswe hari ubushobozi duhere ku ndirimbo ya mbere bakoreye video ndetse bayikorera kuri ku kibuga cha Sprite cha basket ntihenze kamere kuri butoyi ko ryaba butoyi niba ko ndavuga cyane yego ya mbere niyo twagize yitwa ni gute nubaho ntagufise bashobora kuri YouTube channel yacu ya Arcelo Twins clip twayikoreye kuri Sprite byari ibintu by'amateka yego byari ibintu by'amateka muge mvugo tuyivuga neza neza nza tubwire ni gute nubaho mwikore mu gahogo tuvyumve neza kubera ko hajya abantu nkabigeme muzi kuririmba ndabibutsa ko uyu ngahi bubafu arakwita gitari acoustique hamwe na bugira ubwoba tugarutse ibumoso iburyo ku buri butoyi aravuza piano ugomba kwiga amagame yose ugomba kwiga do majere canke do minere ukiga amasoro nibiki ujusikira no yacha kwere bagira umuziki neza cyane kuri piano nawe ku gitari reka nza tubwire neza na neza ni gute nobaho ntagufise bikore mu gahogo as a freestyle nkuko bakufise na cover ya freestyle nyene bakoze kamera no wowe kubana zabayitabira ni gute nobaho ntamufise oni yes kuje nawe twahise tubumwe ni gute nobaho ntamufise kuje nawe twahise tubumwe sije nkiriho ni Kristo muri je sijewe nkiriho ni Kristo ari muri jewe ni gute nobaho ntamufise n'amajambo akomeye kandi n'amajambo aremereye ugiye kuyumva mu kindi kirimi cy'impwemu uko tuvuze ikintu kirimi cy'umubiri usanga twikunda ibyo kujya gusa ariko icyambere rero kuno ndirimbo mere kuri Elodie indirimbo ni gute no ntamufise ifise source hehe ahantu mwafatiye ayo majambo
twafatiye ayo majambo hanini twarayumviriye ko navuga ko twari ko turashinga intahe tuvuga ingene Yesu yatugiriye neza, ingene twahuye nawe dusanga mu nyuma ko mu kubana nawe twasanze tumubuze tutobaho. Turashinga intahe hanini twari ko turashinga intahe. Yego. Mwumvise batubwiye byinshi ko bari ko barashinga intahe ukuntu ashobora kubaho batari kumwe na Kristo mu buzima bwo Kristo ni byose. Arsene, indirimbo irasohotse, amasanamu turayabonye, amasanamu asukuye, mugabo novuga ko habuzemwo ibirungo bya nigute nobaho nyene tubibone ko umuntu ukuntu yoshobora kubaho adavise Kristo. Icyo gisigura gute? Ibirungo byari birimwo kabivana n'uwarakeneye ivyo birungo kuvyakira. Antuka hanini umuntu abakeneye kugira ngo message ayitahure mu buryo twagerageje kuyitanga. Mu buzima bwacu twarabonye ko vy'ukuri tudashobora kubaho Yesu Kristo atari waganje. Rero twagerageje no kuvyerekana mu munezero uburyo twatamba tugaragaza umunezero ko uburyo tubayeho ko tumerewe ni kubera Kristo. Ego. Ndumva nk'umuntu abona we yihebuye muri ijya ndirimbo message yo cyayikapta gute? Icambere na mbere amajambo ni kimwe mu bituma umuntu ashobora kumva ico yifuza umutima wawe uruhuke. Kindi naco twafatiye ko ijambo ry'Imana rivuga ngo munyantege nke avuge ko akomeye. Natanguye muri couple tuvuga yuko Kristo aba muri twebwe niwe gukomera kwacu. Muri uwo mwanya numvume ngo abahari kugira ngo ashobore gutahura ko ibibazo biri ni bito cyane kuvyerekeye inkuru yiwe n'ubuzima bwiwe. Yesu Kristo ko ari we gitandara nkomezi z'ubuzima bwiwe, ari we wenyene ashoboye kumugirira neza. Kristo wenyene ni waganje, kandi niyo jambo na Dawidi yavuze ngo ndunamara amaso yanje ku misozi ugutabaga kwanje kuzova he. Hari usanga batazi n'ibyo bintu byanditse ni muri Zaburi 121, hari n'abakameramana usanga batabiza kubaza baravyumva ko hajyaye iyo turi mu bintu nk'ibi by'impwemu nuza turababwira iby'impwemu nyene rero sivyo. Ego nivyo cyane. Nuko rero tumengo ngaha turi mu bintu komeye cyane, ariko nabwo kuza twikurikira kuri Ejo Heza News kuri channel yacu, Facebook ni Ejo Heza News ndetse na Twitter utagibage kujya kuri wewe akaburungu Ejo Heza akaburungu orenage kugira ngo ugene kurikirana andi makuru yose tugenda dushirako y'ubuzima bw'igihugu. Rero tugaruka neza bamvise indirimbo baratambye vraiment, harimo udusore duto aho barasanga bambaye impuzu zera n'izirabura, ivyo byose kumengo narabibonye. Ni nindi musanga kuri channel yabo ifise amavi atari make gukwera ko barikora kwiza amakeyi ibumbi 3 kubakoze iyo ndirimbo, bisigura ko arabigime bakoranza cyane. Ndanabibisa kumengo marakoze kigani igiteramo muri kumwe na Dudu igaherukino. Ego twarabatumire mu giteramo yateguye bwari ubuntu budasanzwe. Ego nka Elodie amaze kubona ari kuri scene imwe na Dudu tumva mu gihangange cy'umuziki wa gospel mu Burundi, yavyakiriye gute mucyo gihe? Urashimira Imana. Urashimira Imana ntabindi. Ntabinga nabo toyibwivye kuri Dudu kubera ko arafise ukuntu aririmba ama octave biteye ubwo. Ego twaramwigiye ko meme kuva kera ko asa n'umuvyeyi, asa nk'umuvyeyi wacu. Rero hari byinshi cyane twamwigiye ko, hari byinshi cyane twamwamuye ko niko novuga, kandi numugisha navuga kuri twebwe cyane. Yego. Warubizi bakoranye igiteramo bari kumwe na Dudu habere hajya kuri Jardin Public ko byari bishushe cyane bimeze neza cyane bati twagiriwe ubuntu budasanzwe muri ngo bwarubuntu butovugwa. Nuko iyo ni kantike mugabo n'umusi byahindaguritse tuko turavugana n'abarimbi barimba umuziki wo guhimbaza Imana, umuziki wa gospel. Ni Amahasa Arsero Twins wanje ibubafubanye byo kuri Arsine bukuru, iburyo bwanje ni Elodie Butoyi, bose nibo turi kumwe no mwanya tuganira byinshi. Rero aho tuva ku ndirimbo ni gute nobaho twinja mu ndirimbo shasha. Rero baheruka gukora na video imaze hafi indwi mace nk'izibiri igiye ku rubuga. Hari ubushobozi ubwo bushobozi buri hebonekana gute Arsene? Ubushobozi buri muri Yesu Kristo. Ariko twarimze ngo hari ubushobozi mu izina rya Yesu Kristo. Tuvuga yuko musanzwe umuntu avuze izina si mu izina gusa, uvuze izina ubona ubumana, ubona Kristo vyiwe vyose. Hari ubushobozi rero muri Kristo. Nico gituma twaririmbye iyo titre tuvuga hanini ngo ubushobozi
buri muri Kristo. Okay. Ubushobozi buri muri Kristo. Erode hacho wongera ko muri iyo titre y'ubushobozi. Ego no kivuga gato refeti yuko twavuze ngo hari ubushobozi mu izina rya Yesu Kristo no ko hari catumye tubivuga. Hari catumye twatura tukavyemeza yuko mu izina rya Yesu Kristo hari ubushobozi. Hari igihe ugera mu bihe bigoye ugasanga ukeneye need kanaka, hari igihe usanga umutima wawe urushe uremerewe, ibintu byinshi nk'ivyo byaradushikiye, ibibazo bitandukanye, ariko twasanze igihe cyose twambaje izina rya Yesu Kristo twabonye impinduka. Rero nje bituma twavuze ngo hari ubushobozi mu gihe ko igihe cyose uryambaje ntirigenda ridakoze, rirakora. Umva c'est sûr yuko igihe urihamagara, hari igihe ushobora guhamagara umuntu kuri telefone ukamubura, canke ufise ikibazo c'amahera ugasanga uramuhamagaye ntaca gufashije nubwo yoba yafise, ariko nta na rimwe wamuhamagara igeze na Yesu Kristo. Muri ni Yeremiya 33 umurongo wa 3 niho bavuga ngo mpamagara ndakwitaba nkwereke. Rero umuntu umwe niwe yigeze kuvuga ngo numero ushobora guhamagara mu ijuru itigera icika connection, utigera ubura, kamba yami disponible 24/24. Hamagara Yeremiya 33:3. Rero igihe cyose ruhamagaye iryo zina rya Yesu Kristo ntishobora kugenda ritagize ico rikoze mu buzima bwawe. Cyo tuma twavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo hari ubushobozi bivana besoin yawe rigufasha sana te besoin. Okay. Mwabyumvise batubwiye n'ubutumwa bukomeye cyane dusanga muri Yeremiya. Abantu rero usanga ayebe biratazisoma uno munsi muze muratahura imirongo ikomeye cyane ituma muri mu bibazo mudashaka kugira ikibazo mwihebura kubera ko Imana ifise byose. Iyo buna we cyaraza aravuga neza ngo navuye mu ndya mama nambaye ubusa kandi nzosura muri nda y'isi atacyo nambaye. Bisigura ko iyo ufise ubushobozi muri Kristo ibyisi byose ubona nko kumengo ari bisanzwe. Reka rero tugaruke ku ndirimbo yarakozwe amasanamu irasohoka, ariko amasanamu tunumengo yabereye mu kibanza ari gito, habaye impinduka nka zibiri gusa natari bitatu, aho tubona ko amasanamu amwe yabereye mu nzu. Icyo cyo kimeze gute? Ikibazo ciza cyane. Icambere na mbere sinzi ko muhora mu biraba mu ndirimbo zacu twaragerageje kugishyiramo ama creativity kugira ngo tube twebwe, kuko tuba twumva dushaka ikintu gishasha. Hama ikindi naco ntitwashatse kuja ahantu henshi, ko mu ndirimbo ya mbere twaragiye ahantu henshi, Mahanata Hotel, twaragiye ajya kuri Sprite, twaragiye ahantu henshi. Tuvuga tuti iyi koma ari indirimbo kandi gitonda, abantu ntibakeneye gusomara cyane, bakeneye kumva iki kintu tuko turatanga icarico. Dushiraho rero ikintu ca creativity n'ikindi nyene gikeneye ku macheval, ibintu bitamenyerewe ngaho mu Burundi. Ngira bari bagiye hari hepfo kuri ajya hepfo kugira ngo umutwereke mwuriye hejuru muri ko maragenda kuri zo. Ariko kandi twashatse no kwerekana ko mu Burundi hari ibyiza, abantu benshi bazi ko macheval ari mu bihugu byo hanze gusa, no ngaho mu bindi arahari. Cercle Epique n'abahakeneye bashobora no kuzogenda nawe baka visite bakaraba. Yego hari nico gituma twashatse umuntu yitwararike kumviriza ico twavuze kurusha kwitweka kuraba ivyo twakoze. Nyene nabo Nyarsini mengo yari hejuru yariko arayishwaza. Yego cyane. Ujya kurira byarakoroheye kuyishika ko hejuru. Kuba nyine utasanzwe bimenyereye baragufasha. Ariko umva ko byabaye ubu byosubira sinorinda gusaba ubufasha. Oya. Automatic. Wabonye ati ukugunda kuduza kuye kurya kamba ugakibandanya. Ya nuko rero byari bimeze mu kiganiro cy'abarubizi, ariko neza na neza tugaruke rero gatoyi kubikogwa bikunda kugora abaririmbyi ba gospel. Abaririmbyi ba gospel indimo marayisohoye twarayibonye. Mugabo ku maradiyo mu bemenyesha makuru kitari kwiragaragara Gairodi nibiki habuziki ari indirimbo imeze neza. Sinzi ko ari mwega makuru mutariko murayakurikirana neza. Sino deja hier indirimbo yabaye ya mbere y'ukwezi kuri BTV, Imana yaratugiriye ubuntu, novuga yuko igiye kuronka amahirwe ya promotion y'ukwezi kose. Izoca ku maradiyo, izoca ku mateleviziyo, no kuri novuga yuko bariko baradushigikira cyane kuri BTV. Imana yatugiriye neza, rero turi muri ivyo. Ego. Ya muri ivyo turavyumvika kuri BTV nuko muragaragara mugabo mu platform atandukanye. Ntimuriko muri garagaza nka Arsero nkuko twababonye musohora indirimbo ni gute noba ntagufise.
umva ko iheruka gusohoka two turashaka ingufu nyinshi kugira ngo ishike kure ariko cyane ku bantu badukurikirana by'ukuri baramaze kubibona iramaze gushika kure hariho n'andi ma platform yo kuri Vevo ayandi ma platform yo kuri iriko abantu bo muri Pays-Bas baratubwira ko badukurikiranira hafi mu bindi bihugu no kuvuga udukurikirana aratubona ego indirimbo Imana iradufasha kuko niyo ishobora ishikikira abantu bayo kandi bayatanguje ikorwa muri twebwe niyishaka kugiteramira yego muri Vevo aho usanga n'umuririmbyi Christomlen nawe nyene asise y'indirimbo yararimba indirimbo za gospel no muririmbyi afiri kuri scene nawe ugira ubwoba kubera ko arabuza acoustic biteye ubwoba ngira ngo niwe yidwari wakwirikira no yenda mwigira ko gusa arafasha ni bon ya mukigano mu ndirimbo rero hari ubushobozi ku premier ngo nabonye n'izibiri ngomba kumenya iryo jambo hari ubushobozi ero tubiye ko ryavuye muri Yeremiya hanini 33 canke 3 hasura abantu yabikurikirana ariko tugomba kumenya neza na neza kugeza ino samo yisohoye hari ntaye murumva baza bashingira ati ino ndirimbo hari ubushobozi hari ahantu yankuyinshira hahandi nanje nk'umukristo cyangwa umuntu nanihewe ndi mu byaha ndi mu byago nabuze icyo nkira nayo mira ikibazo ciza cyane ndabashimiye ego cyane intahe zirahari nari n'umuntu yashingiye intahe igihe yari gisohoka naje kuvyumva ahandi avuga yuko yararahe muhira arushe aremerewe ari mu cumba agira yiyahure mu nyuma kwera ibibazo yikaracamwe yumva iyo ndirimbo barayivugije yumvira arivugije yambwiye yuko uwo muntu vyashikiwe yaravuye turahura arashingira intahe yambwiye ko yamaze amasaha 3 ariko ararira ashimira Imana ukuntu yamugiriye neza ko yaravuye arasenga mu nyuma yumva amahoro yaratabaje iryo zina byukuri so wenyene n'abantu benshi cyane hari n'abandi bambwira yuko badasinzira batabanje kuyumviriza kuko byukuri iratuma baja mu yindi monde ari ni navyo tuba twifuza ko Imana ikorera mu bantu bayo Imana igira icifashije abantu bayo kandi icubahiro kigaruke kuri yo muri vyose yego Erodi indirimbo muvuze mwisunze muri Yesaya nako muri Yeremiya mbega nta handi hoho haza hakompleta iyo Yeremiya dusanga muri Bibiliya yego harahari henshi ariko hanini navuga ko iyo yari example natanze hari ntahe twari dufise umwe muri twebwe yari yagwaye hama turahamagara iryo zina then arakira yari tari kibazo c'ingwara ikomeye tuja gushinga intahe muri ubwo buryo hari ukuntu ronka indirimbo canke uba inspire namwe muyera bivanye n'ukuntu mubanye bivanye n'ico yagukoreye hanini rero bivanye nayo majambo dusanzwe tuzi hari hayandi muri Bible menshi arahari ariko hanini nico twari twahagazeko yego bahagaze bashinga intahe ni byinshi twarabibonye igihe cyaba Tromayo avuga ngo umwana wa Dawidi ngirira ikigongwe ndashaka kubona nacarahomuka ko yaramagaye iryo zina rya Yesu Kristo rero mbiko turangiza Erodi akantu kanyuma ku indirimbo hari ubushobozi hamicenza n'ibibazo bishika kuri bitatu byo turangiriza ko kuno mwanya wa kano kantu ariko rero kora amajwi ntahabaza gutakara umusanga nyimbe yaririmbye tenor wunda karirimba solo ntiza gutakara kugira ngo vyegerane neza cyane ndabahakanya mu ikore mu gahogo harubushobozi muri iryo zina harugukira mw'izina rya Yesu uhamagaye iryo zina arakira uwambashe iryo zina aratabagwa zina Yesu rirashoboye
Jena ninje muri mpwemu mwarako nari namaze kugenda nyene namaze gufatwa kubera ko izina rya Yesu rirashoboye, izina rya kuyaraza namaze iminsi 4, izina ryatumye Danieli ava muri ryatanure ryo muri rwago rw'intambwe, amazina ya ba Abedinego ba Shadrake na Meshake twari kwa twayibagiye, ariko ryazina muri ryatanure ry'umuriro riraza riraseruka rirabakiza. Ya nizina ryasohotse n'igihe cyande ryagaragaye igihe cya Paulo na Sila bari mu ibohero. Murumva ko naberetse uburero bwinshi butandukanye bituma mwumva ko iryo zina bano bigeme baririmbye ryari zina rikomeye kandi n'uburi gifise agaciro kuri hamagaye wese. Okay, rero mu kurangiza Arsero Twins ko muri bamwe mpere kuri Arsene. Muri umuziki wa gospel ugira mu Burundi shike kure hoko gwiki. Icambere nuko abantu babaririmbyi bohaguruka bagakura amaboko mu mpuzu. Okay. Nkuko Imana ikiradushoboza kubikora kuko turafise iyerekwa ridasanzwe ryo guhaguruka no gushikana inkuru ya Kristo kure cyane kandi bizoshika. Okay. Ikigira kabiri nuko bona ko bashoboye ntibitwarike ivyo babona ko badafise kuko Imana ni ishikana umuntu hejuru. Okay. Bagasenga hama bagakora, Imana niyo yuhira, Imana niyihezagira. Ego sino ndizera ko musurizi n'umuziki uzoteri wamaze deja gutera imbere. Okay. Wamaze gutera imbere teza kwa turi vyiza. Okay. Ya Erodi benshi baridoga nk'abarimbye bari ba gospel ati ku radio biki babuza secular music, why indirimbo za gospel zitagaragara ku radio atandukanye, icyo nka Erodi akivuga kwiki? Nivyo ariko ni gatoya kubera ko hari amaradiyo apromoting abaririmbye cyane gose. Twabashira mu kivunga hari amaradiyo apromoting nka RFM nta numwe bakumira. Okay. Ni barabasekura cyangwa gospel bose barabateza imbere. Rero navuga yuko hanini social media yo mu Burundi cyane haba ku maradiyo, haba ku ma TV, haba kuri internet, ama televiziyo ari en ligne, bose ubu ndiko ndabona ko bariko barashigikira igikorwa. Rero nukuri niko novuga, rero umuziki w'u Burundi uri kuratera imbere nuko nyene twese tufise ama vision nabo bariko baradushigikira, hamwe n'Imana byose bizokunda. Rero novuga yuko hamwe twese dushize inkomezi tubikoranye urukundo, twese tukavyumva kumwe bizokunda. Ego. Ikindi kibazo nuko duheruka igiteramo cy'abaririmbyi ba gospel cha Dudu haraheze umwaka n'amezi. Nka Arsero Twins mwabunye uko natunganye ukini biki hagiye kuba hateguye igiteramo mu Burundi cha gospel cha Arsero Twins cyanke bimeze gute? Ikibazo ciza cambe na mbere turiko turagerageza album yacu shira kwa ahagaragara novuga sur terrain hama vyukuri nico gikorwa two turaciyumvira cyane n'abakunzi bacu bihangana ariko kiriko kiraza vuba vraiment. Ego mbwa muri uyu mwanya hari vyiza bidasanzwe n'izindi ndirimbo nziza zishasha zigiye kubashikira, bitege ibintu vyiza cyane. Ego murumva ko igitaramo kizogaragara ari uko baheje gushira album yabo neza mu bantu ikabinjira kugira ngo ubasohora ibintu mwese mushobora kumva ibyo kwaravuga. Ama Erodi ku barimbi ba gospel usanga bategura ama evenement, bagira muri evenement batitwagiza evenement, ugasanga abatumye barimbi batandukanye baririmba neza bagaca babazana muri eglise. Icyo kivuga ku ikeske tuva kuri amelioration kuri ba gospel canke no kutamye kuntu bategura evenement. Vraiment cyo kibazo navuga ko ntakivuga ko byinshi canke birebire, sino biravana na objectif umuntu wese abafise mu gutegura igikorwa ciwe. Uko eglise ni ngoro y'Imana, ni nko muhira, ni nko kugira fete muhira wewe. Rero biravana n'ikibanza yaronse, uburyo afise, l'essentiel ni bihakorerwa, l'essentiel si kibanza. Rero numva ari bisanzwe, anyway. D'autre part naho novuga yuko nta maka menshi cyane arenza yo novuga maze kubona canke maze kujamwo, rero nta kirekire kirenze ico no bivugako. Yego murakoze. Okay. Mwavyumvise ukuntu byari bimeze ngaha kuri Ejo Heza News, ndi kumwe na zino nkumi je nabyo kamwe nitwa mara gusohoka hajyaye tukaba muri studio ngaha, uwonza kuba nabonye inyuma y'iminota 2 gusa nkora n'uwundi
uza gusanga ni nayo notamwe kuvugana ubwa mbere kuko bose ubaravye kiretse gusa kugira ngo uzubatandukanye neza uravye Arsene afise agakovu ngaha winwe bukuru akazotuma umumenya nawe utaravye ngaho oye bose barasusa nuko rero bimeze eka Arsene nongere ndabashimire kandi kwera ko mwigoye hari byinshi mwari gukora mvuye ku ishuri marutegura ibindi bikorwa bitandukanye ndetse ukaza no kwigisha muri menguri gisha gitari waratanze na communication abifuza kuza kwiga umuziki waranabivuga ati mwiyandikisha kirikare wariko bagiye muri ibyo bikorwa bitandukanye ariko uratwigora uraza tugushimire cyane yego murakoze natwe ko mwatwiyumviriye Imana ibahezagire kandi ni ishimwe ribigi Imana ko twashoboye no kwashika. Okay. Arsene kuri piano bari benshi bari nako Elodie bari benshi basaba ko nabantu usanga nyine bagenda bacanga kubera ko ni kibazo kubera ko barasuza cyane Elodie kuri piano yawe warogiye kwigisha ati okay bafata dongaha gusha muri minere ufyonda ya muri kombie urafyonda butubi nibi warogiye kwigisha nawe abaririmbyi wenda kubisa baririmba shika ku 40 wigisha piano mugabo kuno twa wigoye ukaza bakorana ikiganiro tugushimire cyane murakoze cyane natwe twaryohewe twateye iteka mwakoze cyane yego namwe mwakoze madukurikiranye kuri Ejo Heza News muturaba mutubwira byinshi bitandukanye icyo tubasaba gusa mugire subscribe cyangwa s'abone muongere mugire like share comments kugira ngo tubandanye tuganira tuzana ibindi byinshi byiza abijya kumukama ndetse n'ibindi biteza imbere umuziki w'u Burundi wa 257 igumana nacu nkuko vyama ni connect kuri mugano wa Rubizi tuzosubira ku munsi ntazi na utazi mugabo imisi yose ibiganiro byo by'amabiri update kuri Ejo Heza News ntihagire dukurikirana kuri inde page yacu ya Facebook ndetse no kuri Twitter nka Ejo Heza News ndetse no ku rubuga rwacu ariko we akaburungu orenage mugabo hakati ya orenage umaze gushaka Ejo Heza hama ushaka rero orenage kugira ngo ukurikirane amakuru yose tugenda tugushirira ko turabakunda Imana ibagire neza cyane shalom shalom shalom